Ikintu ca mbere umuntu yovuga nuko ayo majambo ari amajambo ateye ubwoba, amajambo ababaje cane, kuko ubwa mbere atanga ishusho rigabanya cane ukuri kw'imiryango uno munsi abarundi babayemwo, na cane cane abarundikazi. Abarundikazi, abagore b'abarundikazi sibo vy'ukuri bari ingorane mu rugo. Ikindi naco umuntu yovuga nuko uno munsi umuntu abiravye, abarundikazi uno munsi aribo novuga ari inkingi y'urugo, nkuko kuva kera babivuze abarundi, umugore w'umurundikazi niwe nkingi y'imiryango, niwe kandi uno munsi umuntu abiravye usanga ahura n'ingorane nyinshi. Aha twovuga amabi akorerwa mu ngo, ubukene uno munsi bwuzuye mu miryango y'abarundi, ugasanga kenshi cane uno munsi umukenyezi niwe agira uko ashoboye kose kugira ngo imiryango ishobore kubandanya itera imbere. Vyumvikana rero yuko kuvuga yuko abakenyezi ari buno munsi bateye ingorane mu ngo, biza ahubwo bituma uno munsi amabi akorerwa abarundi, uko ubwo buringanire twama turiko dusaba bwo haba hagati y'abagore n'abagabo bitagira agaciro mu maso y'abarundi nkuko vyari bikwiye. Uravye ukungene igihugu no munsi c'Uburundi cifashe, n'ukungene agateka kazina muntu kifashe, ukaraba cane cane uno munsi abakenyezi, abigeme uno munsi bariko barahohoterwa, birababaje cane kumva yuko umukuru w'igihugu ashobora kuvuga yuko urwo rugamba ari urugamba rutari rukwiye kubaho, aho nyabona yohamagarira abarundi muri rusange na cane cane abakenyezi kubandanya vy'ukuri bagerageza kugira ngo umukenyezi aronke ikibanza akwiye mu gihugu. Ikibabaje gisumba ikindi nuko ari umukuru w'igihugu ariko arabivuga. Ijambo ashikirije abanyagihugu ni ijambo rikomeye. Ejo niyo twumva abakenyezi b'abarundikazi babandanyije bahohoterwa, bafatwa ku nguvu, ni kubera ko vy'ukuri umukuru w'igihugu no munsi azoba yarubahutse agashikiriza amajambo ababaje nkayo.